ndiko nkurira mu ntara ya Bubanza muri valorisation y'amafruit ndetse indimiro zanje zaratewe iteka n'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yaratugendeye n'umushikiranganje uburimyi n'ubworozi amaze kutugendera n'umushikiranganje w'ubudandaji yaratugendeye ndetse n'ubushize ndaryohewe cyane ko mpuriye hano na n'umushinga ntaye Kanene Jean Claude ubushize twari kumwe muri Qatar baradufashije baradufata ukuboko kugira ngo tuje kurondera amasoko. Mu by'ukuri nyakubahwa Jean Claude amasoko twarondeye twarayaronse mugabo turafite ikibazo gikomeye cyane tutashobora kwifasha tukagira tubasaba kugira ngo mudushikire imbere mu kidufashe mu bihugu biteye imbere nukuvuga nka South Africa kenshi barabagora ku bintu byo kubatahana iyo washatse kugaruka mu gihugu c'amavukiro kubera ntibabohereza mu mpapuro n'ibindi. Rero benshi barakoresha ibyo bita rapatriement volontaire bagataha bakagaruka ngaha mu gihugu c'amavukiro ariko birabagora cyane kwiyesitara kubera usanga ahantu umaze imyaka myinshi utari kugira ngo umenye uti ncahangira uku. Rero nashaka gusaba yuko nka Ministère ya Relations Extérieures boza barohereza abo bantu. Hama ikindi nashaka kuvuga na kanenge gatoya nabonye hariho ikibazo dufise mu gihugu kijanye n'ibintu by'igitoro twese turabitahura kandi twizeye ko vuba bigiye guhera mugabo nk'abantu twagiye turakoresha amabisi hari ikintu twabonye mu Barundi cyo kwikunda no gukunda amahera cyane gisigaye kihari ugasanga nka bisi yatonze yanywesheje ngo mavuge cyane kuri line ya Mirango Gasenyi cyensaba sinzi ko umuntu ajeje gisagara ca Bujumbura yo dufasha akora ico kintu bagaca batumbera ahantu bazi kwaza kuronka amahera menshi bakavuga ngo tugenda ngo Mirango tugenda Gisandema tugenda hariho n'ibituro bakaya bo bitari bihari ngera ngo na leta itazi ababajwe ngiye uwo munsi ahantu batabanisha agatoro nk'abandi ariko nkagenda ku izina ry'umu diaspora nk'uko hari igitoro cyariko kiratangwa ku izina ry'aba diaspora bose baba hanze y'igihugu. Ndahageze by'ukuri barambwiye ko mfise passport y'u Burundi ntashobora guhabwa igitoro. Passport yimwe yari ya Canada, Amerika, Australia n'ibindi bihugu byo hanze cyane ariko bakibagira yuko hariho n'abarundi bari hano muri Afrika dufise intererano nini cyane rwose kandi yambaye ku gihugu cyacu turama turiko turakora kandi twitwa ko turi hano muri Afrika. Sinzi rero ko abakorera amadolari aribo bacabonekana ko niba diaspora tujye turi muri Afrika tukagaragara ko tutari aba diaspora. Iryo jambo narabibwiwe turi aho nyakabiga kuri station irabo narose ndabaye cyane rwose abantu bo kwiga gukora amasaha 28 ku 28 turafise abantu usanga bamwe bavuga ko bashomereye nyuma bamwe barushe bakaryama abandi nabo bagashaka fata releve bakarabakora mwijoro. Niyo twibaza ko iryo terambere ryo kwihuta cyane hanyuma twongera tugafatira karorero nkaha mu gisagara ca Bujumbura twarabonye muri Nyakabiga ahantu hari amatara yaka kwibarabara quartier yose. Ako karorero twashaka dusaba mu gisagara ca Bujumbura barabingene byakunze babifashijwemo haba muri diaspora cyangwa n'ababa ngaha ako karorero gakwira igisagara cyose kubaka mu mikaratusi kandi imikaratusi nikomeye ugasanga turi gupfisha abafundi benshi. Nashatse kuva mu kwa gatanu ico kintu nico ndi kwirukaho ugasanga banke nazo zishaka ingura inyishu z'umurengera kandi ico kintu nico ndi kwirukaho kuva mu kwa gatanu kugeza n'ubu ngubu nikiragwega. Ni ukuvuga ko dukeneye customer care cyane mu gihugu ngaha ukabanza ukumva umuntu cyakeneye ukumva nicyo wamuha. Customer care nicyo dukeneye nicyo ngicyo nashaka service usanga bamana kugira ngo ugende kurondera kwa naka bakakubwira izina ntibaguhe address. So ibyo bintu nabyo nyene ugacuva nko mu Rumonge ukagenda kubirondera Bujumbura ukavuga Bujumbura ukagurika Ingozi ukagira Ingozi ukasubira Makamba hariho kuba nimero yo gutelefona ukabaza iti service murayironka cyangwa nimero hituyironka. Ibyo bya ibintu bishobora gutuma twa diaspora wamuvuduko tuzananye tutanye hariya tukoresha uko bikwiye. Ikindi kigira gatatu nuko hoba inama zitandukanye
ni uko haba inama zitandukanye kugira n'urundi rwaruka rw'abarundi ntibace biyumvira kuba tuba diaspora ko tubarusha ubwenge kurusha abandi, ahubwo nabo baze gukorera hamwe bitumwe na mwebwe ku bajanye no mu ndero ku mashure. Mu gihe ufashe urugendo tuvuga ushaka gukorera mu ntara za ruguru, nta barabara na rimwe novuga rimeze neza, utwaye imodoka ntihabura ko umusigayo. Nsanzwe ndi muhinga mu bintu byinshi, hari ubuhinga bwinshi nazanye muri biotekinoloji appliquée, hama rero ndikunda gukora nk'uvolontaire benshi, amaministeri yinshi byabananiye, naragendeye henshi birabananira, nkasaba yuko ibiba tuwumva uduha umwanya tukabisigura, kuko amadomini atari ngaha mu Burundi aragorana cyane rwose. Byakiri bitera n'ingorane kubera iki, iyo ugiye guhinduza ngo ujye nuze equivalence y'amadiplome yawe urazidepoza hajya ntibabitegere, urabwira ati mfasha n'ukuntu kugenda kuri internet mugenda kutama université yose naciyeko, ugasanga bakubwira ko nta internet bafise muri biro kandi abo bwize kwevariwa diplome international. Ikigega yashizeho mwaravyumvise igihe mwari muri semaine de DR diaspora, ico kigega caragiyeho ubu catanguye gukora. Rero twagomba d'abord ku mazu twagomba duhamagarire abunga ba diaspora nk'uko mwasanze mubikora, muganda yimuza kudushorera inzu nziza cyane zigezweho. Ico kigega naco rero twatanguye gukora, turiko dukorana n'amabanki Bankobu na CRDB, bikaba biri sécurisé par la BRB et l'autorité de régulation de marché de capitaux. Rero naho nyine tugasaba yuko muvyitabira mukaza gushiramwo imitahe. Bibimbaye ko kuri uyu mwaka wonyene canke umwaka uheze kuva muri 2021 nukuri murabe ingene muza muradufasha cane kandi novuga ko ari ubumuga ni kuva hasi kuduga, sineguye cane bose, ari abantu banyakiriye neza, mugabo ariho n'ahandi vraiment babona ati bitwaza ko ndi mu diaspora mfise amahera mfise iki, bakibagira ko umwanya nicaye ngaha ntariko ndinjiza. Nuko rero abanyagihugu benshi barafise ishari, kandi ishari murazi ko ari umunsi w'iterambere. Ico naco nagira nsabe leta yofasha nko ku mitumba bakarondera imigwi y'abajejwe kwigisha kugarura imitima y'abantu, bakabigisha kugira ngo bwa bumwe bwa kera bwari buhari bugaruke, kuko hari ishari iterambere ntirishoboka. Ni ukuvuga ukoze igikorwa kigatera imbere mu banyagihugu hagati, ubugize ingorane nk'uje aho nciye hari igihe imodoka ishaya abana ugasanga baririmba ngo herayo herayo herayo. Ico gihe rero abavyeyi babo bakanca iruhande ntibagire ico babivuzeko, ariko kera hakiri indero umwana akoze ikosa baramuhana kubita ukamwereka ko ico kintu atari co. Mumenye yuko mwebwe abadiaspora tubitezeko kandi ama expertise. Hari yamaze kuvuga hariya yuko benshi baba bafise ubumenyi butandukanye, turabitezeko rero ubuhinga butandukanye muba musanze mufise, iyo musanze murangura imirimo mu mahanga, kugira ngo ubwo buhinga bushobore kuza au service de la nation, noneho budufashe gukora ya maprojet prioritaire ariko arashyirwa mu ngiro mu gushika k'uwo mugambi. Ubwa gatatu tubitezeko yuko mudufasha kumenyekanisha igihugu cacu neza mu mahanga. Ibi ndabivuze kubera yuko mu kigo nsanzwe ndongoye hariho tuko turatunganya icyo twita strategy marketing play. Iyo strategy nayo izo ari strategy ishingiye novuga kuri kampani yo kumenyekanisha ibyiza by'Uburundi, ubwiza bw'Uburundi, kugira ngo abanyamitahe bashobore kudushwara, eka mbere na barokerarugendo nabo nyine bashobore kutugendera. Aho rero tubitezeko byinshi kugira ngo igihe tuzoba tuko turashwara isi, mwebwe iyo muzoba muherereye mu bihugu bitandukanye tuzobikoreko, mudufashe kumenyekanisha ubwiza bw'igihugu cyacu. La classe moyenne ni bamwe bimwe bita la satisfaction des besoins fondamentaux, ni ukuvuga le droit au logement, le droit de manger, le droit de se loger, le droit de se vêtir et de se nourrir. Izo 4 droits fondamentaux zitarigarana mu gihugu, ivyo byisha n'ivyo biba. Ntushobora gutunga wenyene hanyuma wibaza ko bazoneze igihugu utunze wenyene, ivyo niwe ko ari ikibazo. La diaspora rero
igomba kugira uruhara n'ibyo dufashe nibyo abanyepolitiki bafite uruhara bavuga ngo twebwe les 4 droits cyangwa les 4 besoins fondamentaux de l'homme tugomba gufasha kuko twebwe twarabaye mu mahanga tuba mu mahanga turagera turabona ibintu byinshi rero dufashe inzego z'igihugu kugira ngo ibyo bintu dushobore biragoye mugabo birashoboka nico nemera